Bakunzi ba Grid Media, sangwa ikaze muri za nyigisho twabateguriye, aho uyu munsi tugiye guhera kw'ijambo itangazamakuru icarico. Mbega itangazamakuru ni iki? Itangazamakuru riva mu gifaransa media, ariko kandi rifise inkomoko mu kilatini medium. Medium bisigura umuhuza, bisigura ko itangazamakuru canke media ari umuhuza w'abenegihugu n'intwaro. Itangazamakuru rero ni ubwo buryo bwose bwo gushikiriza inkuru canke iciyumviro. Ivyo navyo bishobora guca ku nsamirizi, ku mboneshakure, bishobora no guca kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, aho benshi usanga bariko barakura inkuru biciye kuri Facebook, kuri WhatsApp, biciye ku zindi mbuga zitandukanye. Itangazamakuru intumbero nyamukuru canke ibikorwa rijejwe, ubwa mbere ni no kumenyesha ikintu cabaye mu gihugu, kugira ngo noneho umwenegihugu hari amenye ibiriko birabera mu gihugu. Ariko kandi ubwa kabiri, itangazamakuru ririgisha, ntirihereza kwigisha gusa, ahubwo rirahindura n'ivyiyumviro vy'abenegihugu, aho umwenegihugu ashobora kuba yari afise ivyiyumviro bidashikana kw'iterambere, ariko noneho itangazamakuru rikaza kumuhindurira ivyiyumviro, akazana ivyiyumviro bishasha bivanye n'aho isi igeze. Ariko kandi itangazamakuru riracunga rikaraba ko ico intwaro canke abajejwe intwaro biyemeje bariko baragishikako. Ubwa nyuma itangazamakuru rirateramisha, umuntu arashobora gutegeza canke gukurikirana uturirimbo tumufasha bivanye n'ibihe yari yibereyemwo, bigatuma ahindura ivyiyumviro maze akagaruka ku ntumbero nziza. Murumva ko itangazamakuru rifise akamaro canke igikorwa ntangere mu buzima. Mutirikorwa n'abandi, itangazamakuru rikorwa n'abo bita abamenyesha amakuru. Hari inkuru, hariho n'uyimenyesha. Abo bamenyesha amakuru rero nibo bajejwe gutanga ayo makuru. Ariko kandi ahangire ko mvurira akagohe wabo twita les journalistes citoyens, kuko aba ni babandi batize ibijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, ariko bakaca baza gutanga amakuru mu buryo butaribwo, ibituma mbere haba ico bita mu gifaransa desinformation, aho abenegihugu bashobora kuronka amakuru atariyo, atanica aterera mw'iterambere ry'igihugu canke ryo mu miryango. Umuntu wese arafise igikorwa ciwe. Mu yandi majambo, umurimyi ajejwe ivy'uburimyi nyene akorera muri ivyo vy'uburimyi. N'uwo mwuga wo kumenyesha amakuru nawo urafise abavyigiye, abo nabo niho bajejwe gutanga canke gushikiriza amakuru, kuko baramenya, barize ubuhinga bashobora gutangamwo inkuru atawo bahohoteye canke atawo bahungabanirije ubuzima. Birababaje aho usanga nk'umuntu yagize isanganya bigashika umuntu akitaba Imana, ugaca usanga uwundi umwenegihugu yafashe isanamu arayikwiragije hariho hose, ntamenye ko ariko arahungabanya umutekano wa nyene kubura, canke ariko arabiba urwango mu kibano ndetse no mu gihugu muri rusange. Abantu bakwiye kwiga ico bita fact checking. Ni inkuru iyihe nshobora kuvuga yuko yizewe ari nziza, ndayikura ku rubuga uruhe. Naho itangazamakuru rifise ubwigenge nk'uko twagiye turabigarukako, ariko kandi rafise n'abarigenzura. Tuvuze igenzurwa ryavyo, turaza mu co bita régulation interne et régulation externe. Régulation interne gute? Hagati indani canke abagize ikimenyesha amakuru kanaka bo nyene barafise ukuntu bafata umwanya ukwiye wo kuvuga bati, mbega iyi nkuru dufatiye kuco umwuga wo kumenyesha amakuru uvuga, mubona iyi nkuru yashikirijwe no mumenyesha amakuru kanaka ikwije ibisabwa n'amategeko? Muri ico gihe baraja hamwe maze bagatoramwo amakosa ndetse n'ivyo umumenyesha amakuru bwiwe yashoboye, nk'uko bashobora kumubwira bati, wewe vy'ukuri aha wabishoboye, nubandanize muri inzira, ariko ngo aya makosa nayo yahinyanyure uko kugira ngo tubandanye dukora kinyamwuga. Iyo ni régulation interne. Ariko kandi hariho na régulation externe. Twumvise régulation externe, twumve ko ari institution canke uwundi mugwi uvuye hanze y'ikimenyesha amakuru uza kugira ngo uze kugenzura ko vy'ukuri ikimenyesha amakuru kanaka kiriko kirakora neza. Nk'akarorero aha mu Burundi ni CNC, ni Conseil National de la Communication, ikorera aha mu Burundi, aho ibijejwe kugenzura ko ibimenyesha amakuru vyaba ivyandika canke ibitangaza
amakuru biciye mu samirizi canke kumbonesha kure kigenzura ko ivyo bimenyesha amakuru biriko birakurikiza ingingo ngenderwako vyihaye canke vyatanze muri ico kigo CNC, aho rero gikontora neza ko umwe wese urutonde rw'ivyo yiyemeje gukora ariko arabikora neza, mu gihe ari aho atiriganye arakosorwa, bibaye ngombwa agahagarika. Ariko kandi CNC irakorera no ku co bita culture burundaise, aho iraba ko vy'ukuri agateka canke imico n'imigenzo y'abarundi itariko irahonyanga kugira ngo igihugu ntigitere gisubira inyuma, ahubwo gitere kija imbere. Itangazamakuru rirafise kahise gakomeye cyane, aho imbere y'uko Yesu Kristo canke kubavuga Yezu Kristu avuka hariho ubwa mbere ukuvugana hagati y'abantu, nta nyandiko zariho, ariko abantu baganira uko nyene bagenda baravugana ivyiyumviro bigahereraho. Icaca gituma haciye umwanya kanaka canke igihe kanaka ivyo bavuganye vyose bipfa ubusa, uko atacanditse nta kiba gisigaye. I Roma haciye haza ico bita Acta Diurna, aho baciye babona ko bovana ivyo vyiyumviro biguma mu majambo ahubwo bakabizana neza na neza aho bashobora kuvyandika. Icaciye gikurikira nuko nkuko nari mpejeje kubivuga, hamaze kuza ico ciyumviro ca Acta Diurna baciye biyumvira bati none ivyo bintu tubivane mu vyiyumviro tubishire mu nyandiko gute. Turashitse rero mu kinjana ca 15 neza na neza, aho Gutenberg Mudagi yaciye ashinga iyandikiro canke ihinguriro ryo gushobora kwandika ibitabo. Ntivyahereye aho, kuko nkuko twari twabibamenyesheje mu ntangamarara yeje turababwira tuti tuzobashikiriza aho ico bita presse écrite yahereye rero mu gihugu c'Ubufaransa, aho ikinyamakuru Horatio na Gazette mu 1631 umwanditsi Théophraste Renaudot baratanguye neza na neza ico bita presse écrite. Turinjiye nyezina mu kinjana ca 18 arico bita siècle des lumières. Urumva ko lumière ni umuco. Uwo muco kubera ikibavuze umuco si itara ryatse, ahubwo bisigura ko ubwa mbere abantu bari bafise ivyiyumviro mugabo ntibari barekuriwe ubwo bwigenge bwo gushikiriza akari ku mutima, ntibari babufise. Ngubu ico kinjana kimaze gushika, harageze rero yaho umwene gihugu ashikiriza iciyumviro mu bwigenge ntangere, ndetse kikanakorerwako. Ikinyamakuru kije kuba nk'umuco, aho umwene gihugu wese afata itangazamakuru nk'igikoresho nyamukuru co gushikiriza akari ku mutima. Ababifashijemwo cane cane n'aba bafilozofe canke abahinga nka Voltaire, Diderot, Montesquieu na Jean-Jacques Rousseau, ndetse n'abandi batari bake. By'ukuri bazana ivyiyumviro birashe, yafasha n'abajejwe intwaro kubona ico bakwiye gukora kugira ngo iterambere ribandanye ku murindi mwiza bifashijwe n'itangazamakuru. Bifatana rero n'ikijana ca 19 nkuko umwene gihugu yamaze gushobora gushikiriza akari ku mutima, ubu rero turinjiye mu bwigenge ntangere, ico bita liberté de la presse, aho umwene gihugu afise uburenganzira bwose bwo gushikiriza iciyumviro ciwe akanabicisha mu itangazamakuru mu buryo butandukanye. Ni naho havutse ibinyamakuru bikomeye cyane nka Le Figaro na Le Temps ivyo mu gihugu c'Ubufaransa. Mu kijana ca 19 mu mpera zaco niho ico bita sinema cavuka. Ivuka mu mwaka w'1895 ikozwe n'abahinga babiri abo bita les frères Lumière, ni Auguste na Louis Lumière. Turinjiye rero mu kinjana ca 20 aho haciye haza isamirizi yakozwe n'umuhinga bita Marconi, ariko kandi harajemwo na televiziyo mu kirundi bita imbonesha kure, ikorwa n'umuhinga John Bell. Muti mu Burundi vyagenze gute? Iradiyo mu Burundi, Radio Nationale yashitse mu Burundi mu mwaka w'1959, ariko itangura gukora neza mu mwaka w'1960. Imbonesha kure nayo itangura mu mwaka w'1984. Muko twinjira mu kinjana ca 21, reka manze ndabamenyeshe ko mu mpera y'ikinjana ca 20 habanje kuvuka neza na neza mwaka w'1969 haravutse ordinateur ni muri Etats-Unis canke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza neza na neza mu mwaka w'1973 abahinga nka Vinton Cerf na Carl Lobe baca nabo barahingura neza canke barakora internet. Ariko kandi ni nyuma yaho rero abo bahinga bamaze kwiyumvira iyo ngurukana bumenyi internet bakayishira habona, haca haza rero umuhinga nawe
w'umuswisi uwo bita Tim Berners yazanye ico bita World Wide Web. Ico naco kije gufasha iki? Kije gufasha yuko inkuru aho itangiwe ishobora gushika mu gihugu n'ikindi ndetse no ku mugabane ku wundi, bisigura ko umuntu wese hari ashobora kuronka inkuru kandi mu mwanya muto. Niho haciye haza rero ico bita réseau interconnecté. Muti none mu Burundi hoho internet yoba yahashitse ryari? Ni mu mwaka w'1998 ikiza gutangura neza na neza mu mwaka w'2000. Ikintu nyamukuru caciye cinjira isi irinjiye mu co bita nouvelle technologie d'information et de la communication, ico bita ère numérique, aho rero abantu baciye batangura umuntu ashobora gukorera ikintu kuri izi mbuga nka Facebook, Twitter, Instagram n'izindi mbuga zitandukanye atiriwe arava ahari, ariko kandi mu mwanya muto zigashika ahatandukanye atakibazo na kimwe. Abakurikiranye inyigisho ya mbere y'uno munsi nibaza ko bagize ico batahanye, kuko twahereye neza na neza ico arico itangazamakuru n'ukuntu yagira kwirikirana intambwe ku yindi, aho hageze aho dushika kuri ubu buhinga ngurukana bumenyi. Mu yandi majambo bisiguye ko ubu atawugifise amakenga kujanye n'ico arico itangazamakuru, ariko sinogenda ntasubiye kuvunira akagohe aba bantu bataramenya ico arico kumenyesha inkuru, aho bapfa kwita abamenyesha amakuru bakigira baba journaliste citoyen, kandi by'ukuri batazi uko bakwiye gukora inkuru neza, kumenya kuyitanga mu mwanya wo umumenyesha amakuru amenye ico ajejwe, ariko kandi n'ufise ikindi gikorwa amenye ico ajejwe, ntihabe ukuvanga ibikorwa. Ariko kandi sinoreka kugenda ntabatumiriye mu nyigisho zigiye gukurikira, kuko iyi ndwi yahariwe kumenya neza na neza ico arico kumenyesha amakuru n'akamaro bifitiye abenegihugu, abamenyesha amakuru ndetse n'igihugu n'isi muri rusange. Bwira mugenzi wawe nawe abwire uwundi kugira ngo baze batahure ico arico umwuga, kugira ngo ntidukorere mu kutamenya ko twamaze kumva akamaro nyezina ko kumenyesha amakuru. Partage, like na comment mubandanye mubikora, haba kuri Facebook canke kuri YouTube, kugira ngo noneho uwo ari we wese aho aherereye abandanye kumenya ico arico uyu mwuga wo kumenyesha amakuru. Nuko rero bakunzi ba Grid Media, tubashimire kuba mwafashe aka kanya ntangere ko kudukurikirana. Sangwe ikaze kandi no mu biganiro canke mu nyigisho zigiye gukurikira guhera ku munsi w'ejo, kuko akataraza kari mu nyuma.